Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, wapfuye akazuka kandi akaba ari muzima uyu munsi, yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, aradusengera kandi azogaruka. Yesu nahabwa icubahiro. Nongeye kuguha kaze muri kino kiganiro ivyo nabageze vyose cy'uyu munsi. Turakomeza kuvuga ngo hahirwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Aha ni muri Matayo igice ca 5 ku murongo wa 5. Uyu munsi turavuga ku ijambo rivuga ngo ntukihore. Ntukihore. Ijambo ugutekereza tubona muri uwo murongo wa 5 wo muri Matayo 5, maze kurivuga ko kenshi hamwe bavuga ngo ugutekereza, ukwiyorosha, ubugwaneza canke uguca bugufiya. Abantu benshi barashobora kwibaza kuri iri jambo mu Congereza ryitwa meekness. Barashobora kuryibaza ko nkaho bakaribona ko ari ijambo risigura ngo intege nke. Umuntu atekereje abaye umunyantege nkeya, n'umuntu w'intege nke, n'umuntu goyigoyi, n'umuntu ataco ashoboye, n'umuntu ataco yimariye canke yokwimarira. Ariko nshaka mvuge ngo ahubwo ni igihushana. Ukwiyorosha, meekness, ni inkomezi. Umuntu ari meek n'umuntu afise inkomezi zagunzwe canke zugaraniwe ahantu, zagumijwe ahantu mu bubiko bwazo niho ziri. Uwo muntu si umunyantege nke, n'umunyenkomezi, ariko inkomezi ziwe urumva uwo muntu yahisemwo arazifise. Inkomezi ziwe, power yiwe, imbaraga ziwe, ububasha bwiwe arabufise. Ivyo bintu arabifise vyose, ariko yahisemo kudakoresha izo nkomezi ziwe. Akarorero, nibutse Dawidi, umwami Dawidi yari umwami kandi yari umwami akomeye cyane, ariko umunsi umwe ivyago bimushikiye, ariko arahunga, agenda ahunga umuhungu wiwe, umwana wiwe. Haza umugabo witwa Shimeyi ngo agenda aramutuka ngo inzira yose amutuka, atuka umwami. Umwami yari akikujwe n'abantu, ariko arahunga agenda. Uwo Shimeyi ngo araza aramutuka ngo agenda arasura ivumbi n'ivyatsi ngo abitera umwami. Aba sirikare b'umwami baravuga bati, mwami turekure tumwereke. Ariko umwami aravuga ati, oya nimumureke, kumbure hari Imana yoba yamutumye kungirira ivyo, nimumureke. Dawidi yari umwami, yari afise inkomezi kandi yari afise abagwanyi bakomeye cyane, ariko ahitamwo kwigumira atyo, atuwo nimumureke. Suko yari ananiwe kumwica, suko abagwanyi ba Dawidi bari bananiwe kumwica, ariko Dawidi aravuga ati, oya nimumureke bahungu. Yesu aja kubambwa yiyumviriwe ko nk'umunyantege nke, ko ari umugabo ataco ashoboye, goyigoyi. Bamwe bati yakijije abandi, none niyikize nawe turabe. Abandi bati yivugisha ngo yo kubaka urusengero mu minsi 3 rwubatswe mu myaka 46. Niyikize turabe, niyibambure turabe. Ariko Yesu mwibuke yuko yahisemwo kuba uwiyoroheje, yahisemwo kuba utekereje, yahisemwo kuba umugwaneza muri ico gihe, yahisemwo kugumana meekness yiwe. Imana ishimwe cyane. Yesu aravuga ati
nari gusaba data akandungikira amaregiyoni n'amaregiyoni y'ingabo zo mw'ijuru bakaza kungwanirira, ariko yahisemwo kudasenga iryo sengesho, yahisemwo kutagira iyo komandema, kudahamagara Imana ngo irungike ayo maregiyoni, kuko yari afise intumbero, yari afise ico yanziriye, yari afise ngo ikintu yabona hariya ngo kimutera kwihanganira isoni zo ku musaraba, kuko yabona abo yari agiye gucungura ivyaremwe vyose, kugira ngo aduhuze n'Imana Data, ko twari twaratandukanijwe nayo n'icaha. Ivyo bimutera kugira iki? Kuba ubonetse nk'atagira inkomezi, goyigoyi. Imana ishimwe cane. Reka nongereko mvuge ngo uku kwiyorosha, uku gutekereza Yesu avuga aha muri Matayo 5 ku murongo wa 5 n'ahandi henshi, ni karite zigaragara mu gihe umuntu ashitse mu ngorane, ashitse mu gihe c'ibibazo, ashitse mu gihe c'amagorwa. Agaragazwa n'iki? Yerekanwa n'iki? Izi karite zimuboneka ko nizihe? Ukwicisha bugufi, ukwiyorosha, iyi meekness. Mu yandi majambo, kugira ubone umuntu yiyoroheje, umubona mu gihe c'amagorwa, umubona mu gihe ageze muri tentation, mu gihe ageze mu kigeragezo, niho uja kumubona. Reka nkubaze ikibazo, we wifata gute iyo ugiriwe nabi? Yesu yigishije kw'ijambo ryo kutihora, ariko reka mbanze nkwibutse kandi ko Yesu avuga ngo mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Yesu Kristo niwe mwami wacu, abizera bose niwe dukurikira. Aravuga, ahamagarira twebwe twese bamwizeye bose n'abazomwizera bose ati nimwikoreze ingata yanje nimunyigireko, nimuze mundabe munyigireko. Narimeje kuvuga ngo yarigishije kuri iri jambo ryo kutihora, si ukuryigisha ko gusa, yararigaragaje kuko yarashitse mu bihe nawe, nk'uko navuze ku mwami Dawidi yashitse aho imenga yari kwihora uriko aramutuka, ariko agahitamwo kutabikora. Na Yesu nawe yarageze ahantu umenga yari gukora ikintu kiri mu nkomezi ziwe, nahamagaye amaregiyoni ngo aze kumutabara, noneho no kumusaraba abariko bamubamba, abariko bamwica, avuga ati Data bababarire kuko batazi ico bariko barakora, asengera abariko baramwica. Ubu Yesu niwe rero yavuze ati nimuze munyigireko, ndi umugwaneza, ndi meek, ndiyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Hani muri Matayo igice ca 11 ku murongo wa 29. Muri Luka 6 kuri 27 na 28 haravuga ngo ariko mwebwe mwumva ndababwire, mukunde abansi banyu, mugirire neza ababanka, muhezagire ababavuma, musabire ababagirira nabi. Ubu ni Yesu ariko arigisha, yavuze ati munyigireko, none ariko aratwigisha, yigisha abigishwa biwe, yigisha ishengero ngo yicaye ku musozi wa Elayono, arababwira ati mukunde abansi banyu. Aya majambo atangura kuboneka mu isezerano rya kera, niyo ava. Turavye mu Barewi igice ca 19 ku murongo wa 18 haravuga ngo, urumva ko ari mu isezerano rya kera, Yesu Kristo ntihari bwavuke, ariko haravuga ngo ntiyaze hagire uwihora canke ubikira inzigo abo mu bwoko bwabo, ariko mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda, ni jewe uhoraho mbivuze. Iri jambo iyo turyumva kenshi twumva umenga ni ijambo ryo mu isezerano rishasha, ariko Yesu yarivuze ko arikuye hehe? Mu isezerano rya kera. Aca aravuga ngo muri Matayo hamwe nyene kuri wa musozi wa Elayono aho yigisha, aravuga ngo mwarumvise ko vyavuzwe ngo ijisho rihogwa irindi n'iryinyo rihogwa irindi, ngo ariko jeho ndababwira nti ntimugwanye umunyakibi, ugukubise urushi mu musaya w'iburyo
umuhindukirize n'uwundi. Umuntu ntiyagomba kukuburanya ngo akunyage ipfundo, umuhebere n'umutamana. Ugusaba umuhe, ugomba kukugurana ntumutere ibitugu. Imana idufashe cyane, ntumutere ibitugu. Imana ishimwe. Ubu ni Yesu Kristo ariko arigisha. Navuze ko turiko turavuga ku ijambo ryo kutihora. Pawulo nawe aravuga abwira Abaroma ati abo nkunda ntimwihorane, ariko muhe uburyo uburake bw'Imana, kuko handitswe ngo uguhora n'ukwande n'ukwanje. N'Imana yariko iravuga ngo ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, ni kuhoraho agize. Baroma 12:19. Tugiye mu migani dusuye mu isezerano rya kera hakavuga ngo ntukavuge ngo nzokwihora ikibi nagiriwe, niwitege uhoraho niwe azogukiza. Imana ishimwe cyane. Imigani 20 ku murongo wa 22. Dusuye mu Baroma 12:17 hakavuga ngo ntimugasubirize umuntu mu nkoko iyo yabagiriye, mubabare gukora ibyiza imbere y'abantu bose. Yesu nahimbazwe cyane kandi adufashe. Ubu niwe Yesu atubwira ngo nimunyigireko ndi umugwaneza. Ndumvira ijambo ry'Imana yaritubwira ngo muze tuba abagwaneza nka Yesu Kristo. Tugire iyi meekness. Natanguye mvuga nti iri jambo insiguro yaryo, yewe iyo wiyoroheje mw'isi mu bigaragara woboneka nkaho mengo uri ntaco umaze, uri umugabo ataca arico, ariko duhitemwo kuba nka Yesu Kristo. Niyo batugiriye nabi tubagirire neza, niyo batuvumye tubahezagire, niko Yesu Kristo avuga, niko aduhamagarira gukora. Imana duhezagire, Imana idufashe. N'iri jambo ry'uyu munsi ngo hahirwa abatekereza biyorosha, abagwaneza, abo bazoragwisa, abo bazobona inyungu ziva muri ivyo bikorwa vyabo vyo guca bugufiya. Ntukihore, mureke guhora nuko Imana bahezagire. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.